hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel NIYUNGEKO. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikira muherereye inshuti namwe bakunzi ba radio RPA musangwe n'ikaze muri ano makuru y'ikiganiro Humura Burundi, amakuru ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umugwi w'abagwanyi witwa Gumino wo mu gihugu ca Kongo haranira intwaro rusangi haraheze indwi uri kurakira abasirikare b'abarundi muri ico gihugu, muraza kubikurikira muri kino kiganiro. Kuri uyu wa mbere niho hatangura igice ca gatatu c'amashure, igice catanguye ariko abavyeyi abanyeshure ndetse n'abarezi bafise ubwoba kubera ikiza c'umugera corona. Mu kigabane cahariwe kajugujugu tuza kugaruka ku vyashikirijwe na Reveriyano Ndikuriyo arongoye inama nkenguza amateka aho yemereye agashimwe uzogandagura umunyagihugu wo muri komine Matana intara ya Bururi. Mu buhinga bw'ivyuma NIYUNGEKO utuma asa n'amabashikira nawe ni engineer Egide Mwemero mukanyisase inkuru imwe mukwayo. Ndasubiye kubaha ikaze nkuko nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru igice ca gatatu c'umwaka wa 2019 ushira 2020 mu mashure mato n'ayisumbuye catanguye kuri uno munsi wa mbere mu gihugu cose. Mu gisagara ca Bujumbura amwe mu mabwirizwa ajanye no kwikingira ikiza c'umugera corona ntiyubahirijwe aho twashoboye kugendera. Abavyeyi batera kama abayobozi b'amashure guhimiriza abanyeshure uko bokwigenza muri kino gihe mu ntumbero yo kwikingira ico kiza. Inkuru twateguriwe na Clovis Niyonzima. Mu manuko bwo mu gisagara ca Bujumbura kwisheshingiro ryo mu Kinindo amazi yo gukaraba ari kubwinjiriro, ariko abanyeshure bose ntibubahiriza uwo mugigwa wo gukaraba. Ahandi naho ugasanga barundanye barindiriye gukaraba. Abanyeshure bamwe bariko barasukura amashure, abandi bariko barakina bakorana ko atacamira. Kwishure gisumbuye ryo mu Kibenga, lycée municipal Kibenga, cyo kimwe no kwishure shingiro rya Musaga ya gatatu, abanyeshure twasanze mu masomero bari bicaye begeranye cyane. Bikaboneka ko imetero isabwa hagati y'umuntu n'uwundi itubahirijwe. Muri komine Mukaza kuri lycée municipal Rohero abanyeshure ntibari batonze ku bwinshi, bamwe twasanze bafatanye amaboko abandi bicaye mu migwi begeranye bariko baratera inkuru. Kwishure Stella Matutina igihe twahashika abanyeshure bariko barakina ku bwinshi mu kibuga, bamwe bakaraba bagasubira gukorana ko n'abagenzi babo, abandi nabo bakaguma bikora mu maso no ku munwa. Abavyeyi batera kamo abayobozi b'amashure kwamiza ko bahimiriza abanyeshure uko bobandanya bikingira ikiza corona na cane cyane bakaba hafi y'abanyeshure bo mashure mato. Clovis Niyonzima. Indwara itegwa n'umugera corona rero imaze guhitana abantu barenga 166 kw'isi yose, ariko inyuma y'amezi arenga 3 bigwana n'uyo mugera ibihugu bimwe vyatanguye korosha ingingo zo kwikingira. Emile Nibasumba niwe yaduteguriye iyi nkuru. Inyuma y'ibihugu nka Autriche, Denmark na Norvege, igihugu c'Ubudagi cahisemwo korosha ingingo zo kwikingira coronavirus. Kuri uwa mbere amamangazini amwamwe yemerewe gusubira gukora, ariko abantu bakubahiriza imetero irenga imwe hagati yabo, kandi hamwe bagategekwa kwambara twadutambara dufuka izuru n'umunwa. Uno munsi gushika igihe cy'isaha 10 muri ico gihugu hari hamaze kuboneka umuntu umwe gusa mushasha yanduye coronavirus kubw'ibitigiri bitangwa n'ikigo World Matters. Ariko muri ivyo bihugu vyatanguye gutezura ingingo zimwe abategetsi baho bakaba babwira abanyagihugu ko bizomara igihe batazi uko kingana kugira ubuzima busubire kumera nk'uko bwari bumeze akaranda ka corona kataraza. Ingingo zo kuguma muhira ariko zirabandanya mu bihugu bitari bike vyo kw'isi yose. Leta zunze ubumwe za Amerika nizo ziri mu kibanza ca mbere cyaho hamaze gupfa abantu benshi bahitanywe na corona, bakaba bangana 40,620. Hakurikira Ubutaliyano, Espanye, Ubufaransa n'Ubwongereza. Muri Afrika abamaze gupfa ni 1,131. Abakize coronavirus nabo bakaba bangana 610. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko Uburundi burimwo akaranda ka coronavirus kakaba kamaze guhitana abantu 22.
Arakoze na Emile Nibasumba. Ikigo kijeje gutororokanya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR carafashe ingingo zo ko kuva kuri uyu wa mbere impapuro zimenyesha ibidandazwa bizotangishwa amakori zizotangwa hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi mu ntumbero yo kugabanya ko abantu bahura. Mu Rwandiko rwasohotse ku munsi wa kane uheze ikigo OBR kimenyesha ibisata bijeje gutoza amatagisi n'amakori n'abakozi bavyo ko mu ntumbero yo gushira mu ngiro imigambi yo kurwanya ikiza ca corona impapuro zo kwinjiza ibidandazwa zizotangwa zibanje gufotorwa kandi zifatanye n'impapuro zimenyekanisha ibidandazwa bitangishwa amakori. Ngo Rwandiko rubandanya rumenyesha ko itumatumanako ry'amakuru aramvuye ku bidandazwa hagati y'abatanga amakori n'abajejwe kuyatoza rizokogwa hakoreshejwe ubutumwa bugufi bwa telefone canke guhamagara biciye kuri telefone. RPA nakindi nifuza kumutima tarukwa magara yororanirwa Mbekirogorogo ujya muntu kuntu muramukanje nk'abantu mutazi kitwugarije kibona we uri kuvuga bijyanye na coronavirus nari ikindi kitwugarije kikaraze shinga makuru cyumva uhore shaka ibona bijya ntibizoshika muri kino gihugu cyacu ngo takurahiye umva ni wumvise umushikiranganje w'amagara y'abantu ko yaramenyesheje ko icyo kiza cyamaze kugera mu gihugu cyacu. Reka da ijya n'ingwara y'abazungu nta mwirabura izofata. Sigaho ibihugu bitukikije byose ibihugu turi kumwe mu karere kamwe ibihugu nka byose bya Afrika byarinjirana n'icyo kiza nawe ngo nta mwirabura cofata. None wewe usumbya leta ubumenyi mbeho ho ndakubaza uwanduye abibwirwa niki umva kirogorogo nkubwira ibimenyetso nyamukuru ni umucanwa mwinshi ibicurane ubabare bw'umubiri iyo bigeze kure hazamuguhema nabi tenda numva wigize muganga ahubwo buriya ndabona wigize kamenya mwabagabo nabumvirije numva ntogena ntavutse ngagende kandi ariko akubwira ukuri nyabaki ngaho nyakugira imana mumfashe tureke gushira agati mu ginyo ahubwo tukwiye kucirinda ko caramaze kutwinjirana ngaho mbwira twocirinda gute kirogorogo umva nkubwire nongera mbwira n'abandi mu kwirinda dukwiye gukurikiza ibi bikurikira mbwira gukaraba kenshi n'amazi n'isabune gukorera mu nkokora canke mu gatambara keza gasukuye naho heza kugakoresha ugaheza ukaza kugata mu mwavu kwirinda kenshi gukora ku munwa mu mazuru canke mu maso kwirinda guhoberana kwirinda gusomana tega amatwi ndacabandanya kwirinda kuramukanya dukoresheje iminwe kwirinda kugira ingendo zitakenewe hako musanga abantu bariko bariyerereza batagira iyo baje kwirinda kugenda kenshi ahateramira abantu aho rero uhumvirize neza nko ku masoko mu mashengero mu mashuri ku bibuga vy'imipira mu biteramo eka n'ibindi vyotuma mukoranira hamwe mwese cha naho numvize ingingo zisa n'izigoye gukurikiza ndanyuzwe kuko ndumvise yuko ari kuneza y'amagara yacu n'abacu RPA Indwi imwe iraheze hibonekeza ku mupaka Uburundi buhana na Kongo iharanira intwaro rusangi uruja n'uruza rw'abasirikare b'abarundi bageze muri Kongo abo basirikare b'abarundi ngo bakigwa n'umugwi w'abagwanyi b'abakongomani witwa Gumino nkuko twabiteguriwe na Eroge Divin Remesha. Amakuru RPA ifise amenyesha ko hari abasirikare b'abarundi bamaze iminsi binjira mu gihugu ca Kongo. Abo basirikare bajabuka bari kumwe n'imbonera kure aho baheza bagatorerwa mu karere ka Kiribaho Ndes n'intera hamwe. Baraheza bagasanga ikongo uyundi mugwi w'abagwanyi witwa Gumino. Uwo mugwi urongowe n'uwahoze ari mu gisirikare ca Kongo yitwa General Makanika ugizwe na bamwe mu bakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge, abasirikare b'abarundi, imbonera kure, intera hamwe n'abagwanyi b'abanyarwanda b'umuhari RNC urongowe n'uwitwa Kayumba Nyamwasa. Haraheze imisi nkuko amakuru ava mu gisirikare c'u Burundi abimenyesha uwo General Makanika akora ingendo mu Burundi. Mbere ngo n'ibikoresho vya gisirikare uyu muhari wa Gumino ufise bikaba bitangwa n'abategetsi bakuru bo mu gisirikare c'u Burundi. Mu ngendo yo General Makanika akorera mu Burundi ngo yoba yaragiranye inama hamwe n'abategetsi bakuru mu nzego z'umutekano mu Burundi naho ivyahavugiwe tukibandanya tukibatohoreza. Twarondeye Colonel Floribert Biyereke umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi kugira tumubaze ibijanye nabo basirikare baguma bajabuka mu gihugu ca Kongo ariko telefone yahamagara akaburu witaba.
Eroge Divin Remesha mu makuru y'umutekano hari umunywanyi w'umugambwe senere wo muri zone Mukenke komine Bwambarangwe intara ya Kirundo yicishijwe amahiri n'imbonera kure kuri uyu w'Imana abamwishe ngo bakaba bamwagiriza uburozi tubibaza Bartazaro Miburo. Uwo mutama yishwe yitwa Rafaeli wo ku mutumba Budahunga zone Mukenke komine Bwambarangwe intara ya Kirundo kuyu w'Imana igihe cy'isaha imwe y'ijoro nkuko bivugwa n'umubanyi wiwe ngo vyose vyatanguye aho umubanyi wiwe yapfishe inka baca bagiriza uwo Rafaeli ko ari we yayiroze. Uwo mubanyi avuga ko yazize kuba ari umunwanyi wa SNL kandi ngo yaramaze iminsi ahigwa n'imisore y'imbonerakure za CNDD-FDD nkuko abitwiganira. Ukuntu vyagenze ngo yicisha inkoni hariho inka y'umuntu w'umubanyi ngo yoba yaragwaye irapfa. Inka yarapfuye giturumbuka ngira ntibamenye yuko yabanje kugwara. Hanyuma uwo mutamara akaba yagiye kuraba shishimwe n'abandi babona mu banyagihugu y'inka ipfuye. Aca bihutira kuja kutora inyama z'ideni ibintu nk'ivyo yagiye shishimwe n'abandi. Hanyuma rero ngo bakaba bari basanzwe bamwikeka kuburozi. Ikizwi nuko gusoma umutama yari nyankamugayo yari umusenezi yitaba ibikorwa vy'umugambwe akaba rero ari mu bantu bari basanzwe bahigwa kugirirwa nabi kubera muri ako gace ni bake bibubahuka kubakaza muri permanence y'umugambwe Bwambarangwe. Uwo mutama ngo yicishijwe amahiri n'imbonerakure za CNDD-FDD zihawe itegeko n'umwigisha yitwa Kraveri wo kwishure shingiro rya Kabuyenge nk'ukuyu abandanya abitwiganira. Umwigisha yitwa Kraveri n'imbonerakure yigisha aho kuri Ekofo Kabuyenge ari nawe atoteza abantu cyane binyankamugaye abatoteza bimwe bikomeye biboneka niwe ari imbere cyane niwe arongoye abandi niwe rero yaratanze komandoma ngo bafate uwo mutama bamukubite ngo niwe yaroze iyo nka. Baci bafatiraho ngo niwe yoba yaroze iyo nka baramujako n'inkoni uwo mukubita cyane rero none atanze izina yitwa Bakana. Uwo Bakana n'imbonerakure ngo niwe yoba yaramukubise cyane gushira hacikana abandi sindamenya amazina yabo mugabo ngo niwe yamusinzikaje cyane. Uwo Bakana yakubita uwo mutama atumwe na n'uwo Karaveri bari kumwe asanzwe afitanye isano n'umukuru w'umutumba Budahunga yitwa Sebenda umukuru w'umutumba. Twarondeye Sebenda arongoye umutumba Budahunga kugira agire ico bivuze ko ariko telefone yiwe ikaba yarizimije cyo kimwe n'urongoye igipolisi muri komine Bwambarangwe yitwa Vena Barumbanze. Twarondeye kandi Niyongabire Febroni mustaneri wa komine Bwambarangwe ariko tumaze kumwidondora yaciye aducira ko telefone. Tumukengurukire Bartazaro Miburo kuri iyo nkuru yadutororokanirije mu gisata c'agateka kazi na muntu urongoye umugambwe MSD mu ntara ya Bubanza cyo kimwe n'umunywanyi w'umugambwe senere baraye mu gasho ka komine Gihanga bose uko ari babiri bakaba bafashwe kuri uyu w'Imana mu masaha y'umugoroba. Amakuru ava mu begereye imiryango yabo bafashwe amenyesha ko gushika ubu atawuzi imvo ziryo fatwa ry'abo bantu. Inkuru twateguriwe na Walter Kwizera. Abo baraye bafashwe kuri uyu w'Imana ni witwa Anne Sinzumusi asanzwe arongoye umugambwe MSD mu ntara ya Bubanza hamwe na Augustin Matata umunywanyi w'umugambwe CNL bivugwa ko yahoze ari muri uwo mugambwe no kuvukira umuhari FNL. Nkuko amakuru dukura muri komine Gihanga bimenyesha abo bantu bose uko ari babiri bafatiwe muri zone Buringa n'urongoye igipolisi muri komine Gihanga nk'igihe cy'isaha imwe n'inusu z'ijoro. Abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba baciye bajanwa butarariye mu gashoka Gihanga atanumwe amenyeshejwe icyo afatiwe. Mu gatondo ko kuri uyu wa mbere nkuko isoko ryacu Gihanga ribandanya ribimenyesha imiryango yabo bafunzwe igiye kuraba aho bafungiwe ntiyemerewe kuvugisha babo canke ngo bababereke. Ivyo bikaba byateye impungenge ku mutekano wabo. Muri kino gihe iyo miryango yabo bafunzwe isaba ko borekurwa kuko ataco bagirizwa narijya bari basanzwe bibaniye neza n'abandi. Mu mugambwe MSD bamenyesha ko atakindi cihishije inyuma y'iryo fatwa ataritotezwa n'agahotoro bibandanya gukorerwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Kuri ivyo twarondeye utwara komine Gihanga ngagira icashikirije turamukena. Walter Kwizera ishirahamwe gitaho agateka kazi na muntu nakabapfungwa mu Burundi APRODH ririyamiriza ubwicanyi buheruka gukorerwa mu rugo rw'umunyagihugu Pascal Ninganza batazira kaburimbo muri komine Matana intara ya Bururi. Mwitangazo iryo shirahamwe ryasohoye rivuga ko ubwo bwicanyi buja mu gitigiri cy'ubwicanyi ndengera butungane bwiganje kuva intwaro ya CNDD-FDD itangura. Petero Karaveri Mbonimpa arongoye ishirahamwe APRODH. Ishyirahamwe APRODH ryasohoye itangazo
yiyamiriza ubwicanyi ndengerabutungane bwakorewe na sana bukorerwa umunyagihugu yaramaze iminsi ahigiza n'umukuru witwa ngo ni umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi yuko uwo muzanira umutwe cya kiziga cya kaburimbo yuko yoca amuha miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Mbese twaryakikira inanga none imvugo yabaye ingiro hanyuma icyagiye kutubabaza cyane rwose gitumye dutora itangazo urabona basanze n'abakozi mu rugo abakozi atacyo bari bagira batarira n'abazi baca bajyaniranya barica bose. Mbese kiragira tuti kuva tegegetse gishika ku butegetsi mu 2005 batwe gushikira 2006 baca batangura ubwicanyi bw'agahomyabunwa murazi ubwicanyi bwabereye mu Buvubu murazi amari twaboneye ko tubuvuga none ko tugegiye ntibataye hasi babandanya bita kandi bahagarikiye ikibabaje n'abo bipfa ngo n'abakuru babatwara uvuye ku nzego zo hejuru. Kubwa Petero Karaveri Mbonimpa arongoye ishirahamwe APRODH ngo harageze ko abarundi bigwana ko bagasezerera intwaro avuga ko kuvitangura ubwicanyi ikora burengeye ubwikiza c'umugera corona kiriko kiramara inganda kw'isi n'ubunyene Petero Karaveri Mbonimpa nako ndari cyegeranyo cy'amapuro twasohoye nta kwezi nakumye kwijanye tutamenya abantu barenga 30 bishwe mu kwezi kumwe n'utufata nawe imyaka yose 15 tegegetse kitwaye hata abantu bangana gutyo none uburundi biko bajyahinduka bava mutero mwatatu butungane bw'uburundi twagize turibona nta butungane bw'uburundi buhari ubutungane bw'uburundi n'inshira gukora kuko nabwo nyene bwaranizwe nabwo nyene nta bukorera ubugize ngo bavuga batamumvuto turiko turagwanya ikiza cya coronavirus ega mu Burundi ntibareke kukigwanya bo barabyivugiye coronavirus yari yasanze coronavirus ko ikiza kiza ubwicanyi nabwo bukaba mu butungane bukaba mu Burundi none wumva abarundi badakwiye guhaguruka bonyene bakagwanya ubwo bwicanyi ibobo nk'uko twebwe tuko turagwanya ikiza cya coronavirus. Amakuru twaratatse mugonya nyene abana mu ngorane ishirahamwe rya Afrika y'ubuse yuko twarabitatse muragende bikora mugabo abarundi bakirwanye ko nanjye n'aya matora yimirize icyo kiza coronavirus cyagisanzeho ikongeza n'iyi coronavirus izo yitwa ngo ni COVID-19 abarundi bagera nk'ikimirizira bakumbura n'ikindire bakumbura bamenye gutoranya itaki n'uro. Petero Karaveri Mbonimpa arongoye ishirahamwe APRODH kanuru na Nisefor ahusha ruriyamiriza ubwicanyi ndengerabutungane bwiganje mu gihugu c'u Burundi ubwo runani nago nyene rukaba rwabikoze rubicishije mu itangazo rwasohoye kuri uyu w'Imana. Sefor ahusha rero ikabigaruka kuco yise icugwa bufuni na buhoro rikoregwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo ni kimenyetso ntabesha cuko n'amatora yimirije ataco azomarira abanyagihugu. Yeremiya Minani avugira urunani Sefor ahusha mu Burundi ariko haribonekeza ubwicanyi ndengerabutungane busiga ubwenge aho abantu bafatwa bakabugwa irengero abandi bagafatwa bakagandagurwa bagatorwa ibiziga hirya no hino mu gihugu mu nzuzi mu mabarabara mu mashamba hanyuma ico bahuriye ko ugasanga nuko abo bantu bagirizwa ko boba ari abantu batavuga rumwe na leta baba bashikiye imigambwe itavuga rumwe na leta canke bari mu mashirahamwe atabegamiye mu vya politiki. Hariho naho abo bantu bajije kwicwa baca bahambwa mu binogo rusangi byari byamaze kwimbwa imbere yuko bagandagurwa. Akarero twotanga ni nk'ubwicanyi buherutse kuba mu komine ya Matana aho inzego z'umutekano zagiye zikikuza urugo rw'umuhisi n'umuntu yitwa Ninganza Pascal batazira kaburimbo hanyuma ruhejeje kumufata ruramubohana n'abakozi biwe babiri baca babaza ibibazo bitari bike inyuma bahejeje kubaza ibyo bibazo baca barabarasa hanyuma ivyo biziga mu gitondo bica bizinduka bihambwa bukwi na bukwi.
ikindi naco turiko turabona kandi n'uruhigi rukomeye ruko rukorerwa abantu bari mu migambo itavuga rumwe na leta aho bafatwa bagacugwa ufuna buhoro abandi bagafungwa bidahuye n'amategeko mbere n'ibintu vyabo bigaturirwa ibindi bigasambugwa eka mbere n'amazu y'imigambwe itavuga rumwe na leta akabomogwa ibi kandi turabibona ko biriko birakorerwa ba bantu begeranijwe hamwe abo bita abadeplace aho nabo nyene buriko bakorerwa uruhigi nk'ubwo kuvuga cyane cyane nk'abari mu ikambi y'abahungiye mu gihugu yo mu ruhororo. Yeremiya Minani avugira urunani Sefor ahusha abantu bane nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe muri yindwi twaraye dusozeye uwa mbere n'uwitwa Celestino yakora akazi ko kunguruza abantu akoresheje imiduga yo mu bwoko bwa taxi yatowe ari kiziga muri quartier Kiyange ya mbere zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura kuwa kano heze ababonye ikiziga aho ku Buterere bavuga ko yishwe anizwe abandi bantu batatu bishwe barashwe n'abajejwe umutekano ku mutumba Rubanga muri komine Matana intara ya Bururi kuwa gatatu heze abo bantu n'uwitwa Pascal Ninganza batazira kaburimbo yagandaguranywe n'abakozi biwe babiri uwo Pascal Ninganza batazira kaburimbo akaba yaramaze imisi ari kararondegwa ku kamo katewe n'urongo inama nkenguza amateka Reveriano Ndikuriyo. Mu gisata cy'ubutungane uyu munsi ugize wijana 182 abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bapfungiwe mu ibohero rikuru ry'intara ya Bubanza bahagaritswe kwa 22 gitugutu umwaka wa 2019 mu gihe bari bagiye muri komine Musigati gutohoza makuru ajanye n'indwano zariko zihuza abajejwe umutekano hamwe n'imigwi yitwaje ibirwanisho sentare nkuru ya Bubanza yabaciriye umunyororo w'imyaka 2 n'amezi 6 hamwe n'ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kuri umwe wese bagifatwa abamenyesha makuru bagirijwe kwifadikanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu ariko hageze gusohora urubanza rwaciwe na sentare nkuru ya Bubanza basanze bahinduriwe icaha bagirizwa gushaka bitagishoboka kwifadikanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu abamenyesha makuru ba iwacu barunguruje muri sentare isubiramwe imanza ya Ntahangwa mu mpera z'ukwezi kwa Ruhuhuma gushika ubu bakaba bakirindiriye isango ryo kuburana amashira hamwe haranira agateka kazi na muntu mu Burundi na mpuzamakungu aguma asaba ko abamenyesha makuru borekugwa kuko kubgayo mashira hamwe atakindi bazira atari gukora akazi barekurirwa n'amategeko. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BI. Mu gisata ca politike abashaka guteranya umugambwe y'Iprona na CNDD-FDD iri ku butegetsi ngo boteshwa bagata kuko iyo migambwe yose uko ari ibiri irabana ryiza nkuko vyamye bivugwana Anise Niyongabo avugira Gaston Sindimwo aramutswa muri kino gihe umugambwe y'Iprona wemewe n'ubutegetsi hari mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere. Umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe w'adasigana y'Iprona bafitaniye imigenderanire isanzwe bamanye ubu muri iki gihe turi mu matora umugambwe y'Iprona ushira imbere ivyiyumviro vyawo ugashira imbere abawo bazokwitoza mu nzego zose amatora ategekanijwemwo uwo mugambwe uri ku butegetsi nawo nyene ukabikora uko nyene ntiturumva na rimwe abarongoye umugambwe uri ku butegetsi bavuga nabi Iprona kandi nta na rimwe Iprona murumva ivuga nabi umugambo uri ku butegetsi dufitaniye imigenderanire nuvuga ko dufitaniye imigenderanire myiza nta bitagenda neza biri hagati y'iyo migambwe ariko nahavuga uko mu mvugo mfobeko Anise Niyongabo aremera ko hari abavuga ko ari abanywanyi ba Iprona ariko mu vy'ukuri bari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu mashira hamwe ayariyo yose na cyane mu migambwe abantu barashobora kuba bafise ivyo batumvikana ko n'umutegetsi wo muri iryo shirahamwe cyangwa ivyo batamushimira ni ibintu bisanzwe ikidasanzwe nuko abo bantu boca bavuga yuko baheze iryo shirahamwe bagiye mu rindi canke bagiye gufasha irindi kubera iki canke ikindi boba badashima canke badakunda kuko abantu n'abantu mu kirundi bavuga ngo ahari abantu ha murunturuntu ariko arabadasigana biyemera nk'abadasigana tiboca bavuga ngo
tugiye gutora uwundi mugambwe buvuga bati twe tuzotora umugambwe w'abadasigana iprona tuwukomeze ahubwo bushigikira umugambwe w'abadasigana kugira ukomere cyane bazoshobore guhindura ivyo bifuza bari muri uwo mugambwe. Abo uyavugira Gaston Sindimwo atashimye kuvuga amazina harimwo Isidore Mbayahaga yaraye yemanze ku mugaragaro ko we nabo bari kumwe bazohunda amajwi General Evariste Ndayishimiye azoserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora yimirije n'ubunyene Anise Niyongabo. Nubwo izo nzego zafatiye ingingo mu gushyiraho icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu yitwa Gaston Sindimwo agatorwa ngo niwe agiye kuserukira mu matora yo guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu nagira tubamenyeshe ku mugaragaro yuko twebwe iyo kandidatire ituyemera murumva twaca dutegereza gushyira ku munzane abakandida bose basigaye dusanga uwugize amahirwe yo kwegukira amajwi y'umugabo w'adasigana yitorona ari umukandida yashyikirijwe n'umugabo w'ubutegetsi SNDD-FDD umushingantahe General Majoro Ndayishimiye Emmanuel. Muradutunga iryo jwi muhejeje kumva ni rya Isidore Mbayahaga yemanze ku mugaragaro ko we nabo bari kumwe bazohunda amajwi General Evariste Ndayishimiye azoserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora yimirije si Anise Niyongabo nkuko nari mpejeje kubibabwira. Tubibutse kandi ko umugambwe Iprona urongowe na Abere Gashatsi atari Gaston Sindimwo nkuko twadeje kubibabwira ahubwo Gaston Sindimwo ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Muri politike kandi urunanikira Burundi gwagiriza umugwiseni ujeje gutunganya amatora kuba wararurenganije mu kudaha ugo runani umwanya wo kurondera ibipapuro bibura mu madosiye y'abazitoza mu bibanza by'abashinga amateka hamwe n'ivy'abahanuzi b'amakomine. Mu kiganiro ugo runani gwaremesheje kubamenyesha makuru kuri uyu wa mbere Aroyizi Baricako arongoye ugo runani aranegura ingene umugwiseni wari waranse dosiye y'umukandida yari yashizwe imbere mu kibanza c'umukuru w'igihugu dosiye ariko yahavuye yemegwa inyuma yo kwitura sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Aroyizi Baricako arongoye runani kira Burundi. Icegeranyo memorandum werutse gukora kuvyerekeye ukuntu yamuguje gutegura amatora uri kurakora mu kononera tegura ry'amatora unanikira Burundi ukaba barashikirije umukuru w'igihugu kuko ubona ko ari wese barundi kireje barundi ko bazogenda neza kandi ni washiraho niyo seni kabibabaje kubona umugabo nyene yashizeho buriko batunganya amatora nabi twamwituye kugira ngo turabe ko twotunganiriza turavuga ko seni yataye igakubura intonde z'urunanikira Burundi hereye ubwa mbere ko twashize imbere ngo adiserukire nyakubahwa imitonda yizeye irasubira kandi iraducera intonde zabo twazize imbere kugira bazaserukira n'urukira Burundi matora y'abashinga amateka no matora y'amakomine abazobahanuza jambo za komine intonde zacu kandi seni yarazitaye seni yaranse guha uburenganzira urunanikira Burundi ko rubandanya rutanga intonde kandi itegeko rigenga amatora ribivuga ico kiringo kitari byahere hariho abantu barenganijwe guhera ko twasize imbere ngo azoduserukire ku rwego rw'umukuru w'igihugu dosiye yiwe seni yayanze ijwi turasentare yejejwe kubahiriza ubwirizwa shingiro seni twayitsinda sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro iravuga yuko umukandida wacu Ndayizeye Domitien azokwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu tumusaba ko unanikira Burundi bosubiza umutamana ivyo bintu rutaronse kubera abandi babironse seni ibiruhe ushobore guhiganwa hamwe n'abandi nitwaronka amajwi abiri tuze tuvuge yuko bitavuye kuri seni. Aroyizi Baricako avugira urunani kira Burundi ivyo akaba yabishikirije ivyo yashikirije uyu munsi bikaba biri mu rwandiko barungikiye umukuru w'igihugu ku wa 4 w'indwi heze ico bita memorandum. Amazu 16 aramaze gusenyuka ibikoresho vyo mu nzu birononekara muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura vyaturutse ku mazi y'uruzi Rusizi guzuye rucarumenera mu mihana y'abantu. Abanyagihugu baho bavuga ko n'amazi y'ikiyaga Tanganyika aza asongera isibe. Inkuru ya Vicky Chris n'interetse. Imitumba muri zone Gatumba ibangamiwe n'imyuzurira iturutse ku ruzi Rusizi ni kinye ya mbere na kinye ya kabiri. Iyo mitumba nayo isanzwe yegereye ugo ruzi. Abanyagihugu baho bavuga ko barengewe n'ivyo ayo mazi ariko aronona kuko ari umurengera. Uyu numwe mu banyagihugu baho mu Gatumba abitwiganira. Ubu tugire icyo tuvuga
inzu zahenaguritse inzu zimaze guhenuka ari 16 abantu nabo bariko baca mu birukanga kugira ngo barabe utwo bashobora kurokora uwo kwibaza yuko ari intambara yateye ugiye kuraba rero Rusizi rwarataye inzira rucagwirira kuri iyo mitumba ibiri ya Kinyinya ya mbere na Kinyinya ya kabiri ubu rugeze ahantu bita kuri Maison Verte urumva rugomba guinjira muri Muyange aho ruca honyene aho rusha gusohokana ni hamwe honyene iruhande y'ishengero ry'Abanyagihugu naryo nyine amazi bagira kwidirisha n'akaga kabisa. Bamwe mu banyagihugu amazu yabo ataratwagwa basabijejwe kuza gutabara cyane cyane mu gupompa imiti bataragwara indwara ziva kw'isuku rike. Bityo dusaba abajejwe intwara nuko boraba byihuta kubera ko haca haba indwara zifatiye kw'isuku rike kubera amazu yabomaguritse cyane amatoilette yahombaguritse umva byose bica bidogira rimwe muri ayo mazi kandi n'indwara z'ivyaduka zose ziba murengera. Ikindi giteye ubwoba abanyagihugu baho mu Gatumba n'amazi y'ikiyaga Tanganyika kukaba nkako ibice bimwe bimwe biramaze gutegwa n'amazi y'ico kiyaga abanyagihugu basaba kwimugwa batarahonera. Ugiye kuraba muri mushasha ya mbere mushasha ya kabiri Tanganyika nabwo nyine rwaduze ubu rutera ruza rugana ku ikaburimbi Rusizi rwamenye rwatayinze rwiha iyo mitumba nuko rero leta yofata ingingo ikaraba abo bantu bari kuri iyo mitumba twese tukahimuka tukava bakaraba ahandi hantu badushira kandi ivyo ziba ari vyiza mu kurokora ubuzima bw'abanyagihugu. Mu kwezi guheze leta yaheruka kwimura bamwe mu banyagihugu baho mu Gatumba babangamiwe n'amazi. Leta yabajanye mu kigwati cy'amahoro cyo mu Maramvya. Twarondeye Hussein Nayetwa arongoye zone ya Gatumba tumaze kumwidondora tukamubwira nico twamuronderera ntiyashimye kutwishura. Twarondeye na Simeon Butoyi mustanteri wa commune Mutimbuzi telefoni iwe yahamagara hakabura uwitaba. Humura Burundi. Amakuru y'ikiganiro ho muri Burundi tuyahereza mu gice ca kabiri cahariwe ikigabane kajugujugu amajambo ashikirizwa n'abategetsi batandukanye bo mugambwe CNDD-FDD arerekana neza ko hari umugambi wateguwe n'uwo mugambwe uri ku butegetsi wo guhonya abantu ku bwinshi hisunzwe imvo za politike na cane hisunzwe ubwoko. Umutumire wa kajugujugu aradusesangurira bimwe mu biri muri ayo majambo afatiye ku vyashikirijwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka Reveriano Ndikuriyo bijanye no guha agashimwe uwo wese azogandagura umwe mu banyagihugu vyitwa ko aserukira. Umudereva wa kajugujugu ni Janvier nini nahazwe. Kajugujugu Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Rango ukuri arangwa n'urucumu. Ikiganiro kajugujugu giha ijambo imboneza abanyepolitike abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike amashirahamwe y'abakenyezi amashirahamwe y'ugwaruka eka n'uwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Umugambo w'ukuri arangwa n'umutima. Ikiganiro kajugujugu mugishikirizwa ku misi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'Abanyagihugu. Mwaramutse abandi mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba kajugujugu. Uno munsi tuza kuganira kubijanye n'ico bacinyegeje inyuma y'ubutumwa butangwa mu majambo ashikirizwa n'abategetsi batandukanye b'umugambwe CNDD-FDD. Ubutumwa akenshi usanga buhamagarira abanyagihugu mu bwicanyi no gutoteza abo bose batavuga rumwe n'uwo mugambwe uri ku butegetsi canke abo badasangiye ubwoko. Akarorero ka hafi akaba ari uko urongoye inama nkenguza amateka Reverien Ndikuriyo aho yamenyesheje ko uzomugandagurira umunyagihugu yitwa Pascal Ninganza batazira kaburimbo azomuha agashimwe gashimishije. Mukanya turaduga kwijambo n'umutumire nawe akaba ari Tom Ndahiro. Tom Ndahiro ndabaramukije. Muraho ni nahazwe. Tom Ndahiro akaba aturuka mu gihugu kibanyi c'u Rwanda n'umushakashatsi mu bijanye n'itegurwa hamwe n'ishigwa mu ngiro y'ihonyabwoko. Kaburimbo ndamukeneye umutwe canka akomeye imiliyoni 5 abona canke yapfuye turamukeneye kaburimbo imiliyoni 5 zo natanze umuzana umutwe atara 5
ihiganwa ryo kumurondera ni kumukuramwo ku mutekano w'igihugu ni kwambara urwaga. Ndasubiriye kubaha ikaze. Ibiriko birakogwa n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FTD Tom Ndahiro abigereranya n'ivyabaye mu gihugu ciwe c'u Rwanda mu gihe citegurwa ry'ihonyabwoko ryo mu 1994. Afatiye rero kuri ivyo vyashikirijwe na Reverien Ndikuriyo arongoye inama nkenguzamateka yemerera agashimwe uzomushikiriza agatwe kuwitwa Pascal Ninganza ariwe kaburimbo. Umushakashatsi Tom Ndahiro arerekana ingene ayo majambo co kimwe n'ayandi yagiye arashikirizwa n'indongozi mu mugambwe CNDD FDD aba agamije guhamagarira abanyagihugu mu bwicanyi. Icyambere burya nuko ikice cyambere n'amagambo ariko icya kabiri ni icyo mu Kinyarwanda twita umuco wo kudahana n'isano yabyo. Urumva iyo uvuga abantu bakamenya batuye ni kanaka kandi ufite ijambo mu gihugu ngo kanaka bazamuzanira umutwe we mutanze n'amafaranga miliyoni zinizi, abantu bakabimenya ko ari bivuzwe n'umutegetsi. Nta cyatuma n'umuntu wo hasi abikora nta akikanga. Ugize utya ukavuga uti abantu abanaba ntimuzagira ubwoba muzamunzanire yaba ari muzima cyangwa yapfuye muzazana umutwe. Nta mutwe w'umuntu uza ari uko ariho, uzi uwo muntu yabanje gupfa abanza kwicwa bakabona kuzana umutwe we. Ivyo rero icyo bivuze ni iki? Nuko abayigisha abantu kwica ariko akanabigisha ko kwica no kwigisha kwica ntacyo bitwaye, ushobora kubikora uko bikazakugirira akamaro. Ni navyo wumva umwe muri bo atinyuka akabwira abantu ko bakwiye kwica kandi bizaba bigiramo akamaro, bazabona amapariseri, bazabonamo inyungu. Undi akavuga ati nimwica abantu mubashyire mu migezi n'ubundi duherutse amafi meza, nuvuga ngo amafi akayagaburira abantu bakongera bakabarya amafi yari y'abantu. Urumva ko iyo ni ibitekerezo bijyanye no kumaraho abantu. Aho biterera impungenge naho iyo bigiye mu bayobozi. Ubwicanyi ntibwigishwa bwigishwa n'umuturage usanzwe, bwigishwa kenshi n'abanyabwenge, bukigishwa n'abategetsi. Abo bategetsi akaba ari bo bashyira impunity ku baturage basanzwe. Rero nta kindi kimenyetso navuga kirenze ibyo ngibyo, kuko reka mvuge ko ari ibintu bibabaje. Tom Ndahiro aranagaruka no kuyandi majambo yagiye arashikirizwa na Reverien Ndikuriyo nk'ijambo kora. Iryo naryo ngo rikaba ryarakoreshejwe cyane mu gutegura ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu gihugu c'u Rwanda mu mwaka w'1994. Ati rero ntaworeka kwemeza ko hari ihonyabwoko ririko rirashigwa mu ngiro mu Burundi. Nyuma y'imyaka 25-26 habaye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, hari abantu mu karere bagikoresha imvugo nk'iyo. Reka mvuge ko ari ibintu bibabaje. Murumva n'amagambo bakoresha si amagambo ari direct ariko abayumvikana. Abasirikare bagomba gukora n'abapolisi bagomba gukora, nta kindi kintu bagomba kumva. Iyo mvugo yihisha ni imvugo iba izwi. Nimukore ni mu banyuze mu mazi. Hano umuntu witwareho mu Gesera yari ayikoresheje muri 1992 avuga ko bazohereza abatutsi muri Ethiopia babanyujije muri Nyabarongo. Nta kintu gishya kuri je, ni ibintu barimo basubiramo byabaye mu Rwanda. Egome Tom Ndahiro mugerageje kuraba biba bigeze ku rugero uruhe mu gihe abategetsi abarongoye abandi nk'umukuru w'inama nkenguzamateka akoresha amajambo nkayo ari umutegetsi wo hejuru mu gushiramwe abantu ubwicanyi, mu gutegura ubwicanyi? Biri ku ntambwe ya nyuma. Ivyo bimenyetso nta erega bigendera icyarimwe, wivuga ngo ni muyihe ntambwe. Wese urashaka kumbwira ko abantu batari bapfuye umunsi, abo bapfuye uyu munsi bazagaruka. Erega hari no gukora iyo jenoside batwara umwe. Hano mu Rwanda bishe abatutsi hafi miliyoni mu mezi 3. Abayahudi bishe miliyoni 6 hafi mu myaka 4. Urumva
icyangombwa no kuvuga ngo hari umuntu wabaye wishwe azira identite ye yaba ari umwe yaba ari babiri ikibazo si ubwinshi ikibazo no ngo birakorwa wenda ikirimo gitegurwa n'umugambi wo kuzamariraho abantu cyaremwe mu minsi mike ariko kubera ko nta muntu ubakoma mu nkokora bashobora no kubikora bitu bakagenda bica 5 20 30 200 mu cyumweru bikazarangira abantu bashize kuri je simperuka mu Burundi ariko iyo hatangiye kuvugwa ibintu nk'ivyo ngo nimwica abantu mu nzanire imitwe yabo hari abandi baba bapfuye witangira kubitangira bya bindi bya kuvuga ngo hazabaho identification habeho discrimination habeho planification iyo biri mu bayobozi no kuvuga ngo politiki bayabaye gutegura imitwe y'ingabo yabicenye yarabaye izo mbonera kure nizo ntera hamwe z'i Burundi nizo ntera hamwe n'impuza mugambi twagiraga hano ayo magambo yo kuvuga ngo abantu nibica abandi basahure ibyabo ibintu biba bikorwa umugambi wamaze kuzura ikindi nuko nta impungenge zikomeye cyane nta amahanga nta na hamwe ubona ko yitaye kubihabera ngira ngo aya magambo akwiye kuba translated isi kabibwirwa noneho isi ikavuga ngo dore birimo bivugirwa i Burundi ni mutabare corona yego irazonga abantu ni nayo mpamvu usanga mu Burundi bahishira ko hari iyo ndwara kubera ko abiyo ndwara igomba kuba yica ni bake kurusha bo leta ishobora kuba yica Mutimbega none mu gutegura canke gushira mu ngiro ubwicanyi nk'ubwo bushikana kwihonya bwoko ubutegetsi buba bushaka gushika kuki canke bubifisemwo inyungu izihe Tom Ndahiro araduha umuco iyo aba ari jenoside cyangwa ubwicanyi bwibasira inyoko muntu ahanini bikorwa n'abategetsi nk'uburyo bwo gushaka gushimangira ubutegetsi bwabo nta kindi baba bashaka n'ubugome ariko burimo n'ubugoryi kuko ubundi umunyapolitike muzima akenera amajwi y'abantu ntabwo akenera imirambo y'abantu iyo rero ukora politike ititaye ku mibereho myiza y'abantu n'ubuzima bwabo bwiza ahubwo ukumva kuzabategekesha urupfu no kubakanga ntabwo uri umutegetsi uba ukwiye kuvanwaho n'isi ikaguhagurukira hariho n'ayandi majambo akoreshwa ngo ibipinga ngo no kubipingura bakavuga ngo abakoroni amajambo nkayo yo bakoresha imvugo mfobeko mu kuvuga abantu ivyo byo mu bihisiguriye abantu bose iyo bazaba victime y'ubwicanyi nk'ubwo ahanini bitwa ko ari abantu b'abanyamahanga babangamiye abaturage basanzwe iyo mvugo rero yo kwambura abantu ubumuntu no kubambura n'ubwenegihugu no kwerekana ko ari abanzi b'igihugu nizwe ahantu hose bategura ubwicanyi ndengakamere nka jenoside ntabwo ari ikintu gishya abantu bakwiye kubyumva ko hari ikintu kirimo kiba mu Rwanda twe gutwara bibonye ntabwo ari ikintu gishya rwose mu baragenda basubiramo ni nko umwe ufite kopi originale undi agakoresha fotokopi yayo hano ibyakozwe mu Rwanda byari byarakozwe n'abanazi none ibingibi biri Burundi nabo barakora ibyakozwe mu Rwanda kandi baranabishyigikiye cyane ko noneho bamwe usanga wenda bari n'inahangaha mu gihe cya jenoside kubera ko hari abarundi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi hano ivyo rero si ugushidikanya ahubwo byari bikwiye kuvugwa just nta n'ikindi no gusakuza kugira ngo isi imenye aho ibintu bigeze nta ubushakashatsi bwa siyanse burimo kubera ko amagambo avugwa nayo kwegeranywa ahubwo akabwirwa isi mu gusozera Tom Ndahiro aremeza adahiga imanga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza afise uruhara rukomeye mwitunganywa n'ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi w'ubwicanyi n'ihonyabwoko uyo mushakashatsi agira ati amazi ariko ararenga inkombe igisigaye n'ukwambaza amakungu agatabara Uburundi n'abarundi kuko bari ku cobo
hejuru ya perezida w'inama y'inkenguzamateka haba perezida kandi na perezida ibyo ari byose arabyumva kandi bari mu mugambwe cyangwa ishyaka rimwe nta perezida w'inama y'inkenguzamateka cyangwa sena ashobora kuvuga ibintu nk'ibyo azi neza ko bidashyigikiwe n'abo bari mu rwego rumwe rw'abategetsi bakomeye. Urumva arimo aratanga amategeko mu basirikare n'abapolisi n'abandi nka imbonerakure ziramwumva ntibabwira nta jenoside itegurwa n'umuntu individu, nta muntu ku giti cye utegura jenoside cyangwa ubwicanyi ndengakamere za crimes against humanity cyangwa ibyaha byibasira inyokomuntu. Ibyo ahanini ni ibintu bikorwa na leta cyangwa abantu bazi ko bashyigikiwe na leta. Mbega iyo imvugwa nk'izo zimaze gutangwa Gatomu Ndahiro abanyagihugu babyakira gute mu nyuma hacakurikira iki hamaze guza harashikirizwa amajambo nk'ayo? Abarebwa no kwicwa nabo baba bategereje urupfu, abagomba kwica nabo bategereje kwica, mu gihe n'abica bakomeza kwica kuko itegeko riba ryatanzwe hasigaye no kurishyira mu bikorwa gusa. Urumva abaturage basanzwe barwanya uwo mugambi inshingano yabo ni ugushyira hanze ibyo abategetsi bavuga. Umuntu wese utabishyigikiye akwiye kubigaragaza, noneho abandi tugafasha ko dukoma akaruru isi kumva ko hari amahano arimo akorerwa mu gihugu cy'u Burundi. Nino ngaha nshuti namwe bakunzi ba Kajugujugu duciye dusozerera kino kiganiro cyo kuruno wa mbere igenekerezo rya 20 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2020 aho twagarutse ku majambo ahamagarira abarundi kwicana ashikirizwa n'abategetsi batandukanye ba leta ya CNDD FDD na cyane abitwa ko baserukira abanyagihugu. Ndabakengurukiye mwebwe mwese mwaduteza abiri. Ndakengurukiye kandi umushakashatsi Tom Ndahiro wo mu gihugu cy'u Rwanda yadufashije kuremesha kino kiganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Janvier Nininahazwe. Amahoro y'Imana abane namwe mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha. Cyari kiganiro Kajugujugu. Tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mango. Janvier Nininahazwe n'umutumire wiwe mu kigabane Kajugujugu ndabashimire nongera kandi nkengurukira mwebwe mwariko muradukwirikira. Ano makuru y'ikiganiro ho muri Burundi yo kuri no munsi wa mbere igenekerezo rya 20 Ndamukiza umwaka wa 2020 ni hano duciye tuyasozerera. Amenyesha makuru b'uruganda rwa RPA bamfashije kuyegeranya bakoze sinoreka kandi no gushimira MS NIYUNGEKO na engineer Regide Mwemero batumye mudukwirikira ku majwi no ku masanamu. Emmanuel NIYUNGEKO mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye ndabipfuriza amahoro atangwa n'uhoraho muroranigwe mu byanye no mu banyu naho butaha. Ho muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.